Mwaramutse maze iminsi mbona abantu banyandikira bambwira ngo iyo twohashika gute, aha twohava gute, dushaka kuja hanze. Nashaka mere nk'uwishura mwese kubera ngendishura umwe no habasanga bintu bamanya munini, harimo bamwe kumbe nagendishura ndasubiza. Umwe kwanza namubwiye ikibazo ca mbere novuga cyo gushira imbere n'amafaranga. Nibutse hari abantu mu Congereza so munavuze ngo ngabanye Congereza reka nzonda kigabanya mugabo munavuze ngo money talks, amafaranga aravuga. Iyo ufite amafaranga menshi nta kidashoboka mu bisanzwe. Kwa ufite amafaranga ibi byose ndiko ndavuga, ufite amafaranga urabirengana. Atari amafaranga yo gutanga igiturire hanze, nta biturire byinshi bitangwa, mugabo harimo izindi nzira. Ufite amafaranga mugabo cyo genda kuvuga ntafite ibifaranga byinshi cyane, kumbure mu Barundi bankurikira ntoshiramo uko biri kose bisa amafaranga. Ico rero gitonda kivuga yacyambaza ngo nangahe, nta mafaranga ariho igitigira mugabo ariho ayo novuga n'imiburiburi minimum. Nukuvuga nk'akarorero ugomba kujya hanze uzorosaba passport kana vyumvise ubu udafise umuriyoni n'ikirenga ntuyironka. Urumva niba udafise umuriyoni wa passport cyangwa n'imiburiburi amajana ngahe ya passport, ibihumbi amajana ngahe vy'amarundi, urumva ko passport uzoca uzirwa kuri passport. Na ico gihe urashobora ego nivyo kubura kora ubushakashatsi ubaze ko ibihugu vyifashe mugabo ntiharagira ko usohoka Burundi utarankoya ya passport. Icya kabiri naco nyine ntabanduka ni tike izogushika nayo. Niba kiretse ko mbugiye nk'i Tanzania abita kwimvira nk'i Kenya bitangusaba amafaranga, uvuze Afrika y'Epfo bitangusaba amafaranga, uvuze Dubai amafaranga kongerekana, uvuze hanze nka Australia ho turi kuvuga nk'ibihumbi 2 gutyo vy'amadolari. Urumva yo ico gihugu ushaka kujamo ni ukirondeza ubonye atamafaranga gushika ufise ico gihe nta no kwigura. Sinvuga ngo ntiwotumanya uwo boraronze ko amafaranga agiye mutinduka yaronka mugabo kamenya yuko hataragera. Icya gatatu burya visa zigugwa amafaranga. Naraberetse video berekana umurundi visa yatanze amadolari 100 hafi ujya muzungu muri nuvuze ngo muri Cameroon ngo amajana 3. Bon ibindi bihugu usanga hariho amaviza bayanditse ya visa bisaba waba wayigora direct wikora wewe nyene cyangwa ucisha ku muntu bisaba amafaranga. By the way ucishije ku muntu ubona gusaba amafaranga yiwe kenshi bakuvyikorera mugabo ko biri kose amafaranga bisaba. Ikindi bo navuze passport, navuze ticket, navuze amahera ya visa. Ayumva ni ntabanduka ntushobora kuyatambuka. Ari ikindi bita show money, amahera kwerekana ibihugu vyinshi uvuze uti ndaje abantu kuvuga ko nibashaka kushika ngo uja mwibarabara cyangwa kuja gusegerereza bakubaza twereka amafaranga ufise azogutunga mu kurindira iyo misi uzobayo. Muri numvise muri Afrika bakunda kwita ngo ni show money, mugabo ahantu henshi barayasaba. Ugiye ngo uvuze zijenje gutembera mu kwezi urasoma arazo gutunga mu kwezi n'ibindi nk'ivyo. Nayo urumva uratohoza ukabaza ukwangana hanyuma ukaraba kuyafise. Ayo novuga ko ari minimum yibanze utafise utokwirigura nafata umwanya munini. Ikikura ahubwo coba ari kuyarondera mu gihe ko muri kurarondera amakuru. Umva ntibishoboka ko udafise passport, udafise ticket, udafise amahera ya visa nayo kwerekana ko ushobora gusohoka mu Burundi. Icya kabiri nukuntu kwiyumvira ukarondeza ati nkene kuja mu gihugu kihe. Nta muntu ashaka kuguhitiramo kuko ibihugu vyinshi biba bifise ibintu bitandukanye. Icya mbere ubanza kwibaza ndoye gukora iki. Abantu benshi nabo ko bagiye kurondera ubuzima nkuko tubivuga. Mwa kurondera ubuzima navyo nyene ntibatomoye neza. Ushaka gukora, ushaka kwiga cyangwa ukeneye igihugu ca wiberamo. Hari abantu bavuga ati je nkene ahantu nzoca ngumayo. Abana baje nkene gusa guca amafaranga y'umutahe ngarike mu Burundi ndabona ibintu nokora. Ico gihe urumva ibintu biratandukanye. Ibihugu vyinshi uzocugumamo usanga atamafaranga menshi kuri yo kuzotaha. Nk'akarorero nubwo mva abantu baba diaspora ngo twagiye Canada, Australia, muri Europe n'ahandi, kesha gihe usanga kubera ico bita lifestyle ubuzima bwaho amafaranga ukora uyahereza aho nyene udashaka mu mutahe ugize. Bo cyako murengera abantu biranana kwiniga ibintu nk'ivyo. Ariko uravye umutahe uba washizemo kuko nukumenya ko mu kuja bisa umutahe n'ukuntu uzoya recupera yo uzoyaronka yo wakoresha uzoyagaruza niba vyoroshe. Rero vyo numvise abantu baje gukora kenshi, numvise baje muri za Saudi, muri za Dubai, nibo numva abantu bigezweho baje gukora yo. Numva menga bisa nibizimbutse kubera nibaza ko kuva i Nairobi uje Dubai arugendo rutoyi, ngira ngo niyo mpamvu bahagenda. Bo Afrika y'Epfo naho nyene hari abantu baje gukora kuva na kera baje gukora yo hanyuma bakaja gukorera ahandi barangije, aho naho umuntu yohabaza. Bo narabonye abantu bari muri Kenya, muri Sudani, muri Zambia. Ariko ikibazo rero hose bitanguye kugora
neza ko Kenya abantu babaye benshi kandi ubuzi bwaho ari jo wakari bitoje kuba uronka umutaha ukomeye. Zambia immigration isigaye bagoragora, umva n'udufaranga bajanyeyo bagufasha gufunga tuba duhomvye. Bo South nanjye narumvise ko bitanguye kugora mugabo ko ushobora gucengetera ukaronka dukeyi. Ivyo ariko ahanini ubaza umuntu ariyo. Jewe nubwo nsoma cyangwa se abagenzi hirya no hino igihugu takirimwo bitera bihinduka nk'ivyo nasize muri iki gihugu nsubiye gusanga vyarahindutse uko Zambia yari imeze mu mwaka w'ibihumbi 2000 nari ndiyo ubu numvise vyarahindutse cyane. Uko South yari imeze mu myaka y'ibihumbi 2005 na 2006 niyo nari ndi ubu vyarahindutse. Ibintu nk'ivyo ukabanza ukabaza n'abaza Mozambique ibintu nk'ivyo. Rero no kubaza wewe ukeneye kuja gukora icyo gihugu urashobora gukora nk'umutahe usubiza amafaranga wakoresheje kuko amafaranga uko biri kose bizosaba rimwe kuyagura n'umuntu uzocira musubiza. Rero bigasaba yuko uzokora hanyuma ukamusubiza ivyo bikorwa ashobora gusubiza. Rero bazantu bari muri Dubai, bari muri Afrika y'Epfo, bari Kenya, numva ivyo bihugu bitatu nkunze kumva abantu bajamo ariko cyane Dubai na Afrika y'Epfo. Kenya naza ko ari ibigoye kuronka amafaranga. Zambia bisaba umutahe bigasaba nuko nyene urinda yo kuzuranigana n'aba immigration baho mugabo kenshi na kenshi mu Congereza mu Gifaransa ngo kino risque rien n'a rien. Rimwe bisaba yuko agira ufata risque ukavuga uti bon iki kikunze nzoba nkize, kidakunze nta kundi mugabo nzoba nagerageje. Ivyo ni ku bintu bijanye n'akazi. Kubijanye n'akazi nyene ukene kuja gukora hanze gose dufate bose ndabaza muri Serbia ko bimeze muganuze ko passport zisanzwe batagizemera kumbara muri mumbwira. Ibindi bihugu navyo dufate nk'Iburayi gushikayo biragoye. Ico nesho ca mbere kubera ntibaguha visa kandi ubwo ntahazi neza nibaza ko Iburayi kuronka akazi muri iyi minsi bigoye. Akazi kaguhemba ukariha inzu ukariha ivyo kurya ukaronka nayo bika kumbura abari Iburayi mumbwira. Hanyuma ibindi bihugu navyo bisigaye Canada, Amerika, Australia, New Zealand nivyo bihugu mbona umenga biri inyuma y'Iburayi bimeze nk'ibiri kumbure muri byo bikize. Hari ikintu bita OECD mu Congereza cyangwa se ko hariho OECD mu Gifaransa. Ni nk'ibintu by'ibihugu biteye imbere economiquement, organisation developed countries cyebukenda givuga cyose. Ivyo kumba na Singapore ibirimwo Asia ndaja kuhagaruka. Iryo navyo ikibazo caho baragorana cyane kwaronka visa. Bo Amerika na Canada abantu mu minsi barashobora kugenda baciye mu nzira y'ikinywabi mugabo kuva Trump agifashe iyo nzira isa niyazibiye canke niyigoye. Ico gihe baragenda ntawuzi ukuntu bacengetera muri Amerika y'Epfo kumbusha kuronka ibihugu bifise visa free canke itagoye cyane kuronka ubagaca bahemba bakayotiza abantu babandi bakabadugana muri Amerika no muri Canada. Jewe rero inzira zo mu kinywabi nta kintu ndazivuga ko mfise amabanga anambuza kubijanye n'amategeko ko mbwira abantu inzira bakoresha zo mu kinywabi mugabo gusa jewe mvuze ko numvise ko kera abantu bakoresha ikinywabi muri Amerika no muri Canada mugazo nzira zisa n'izazibiye ubu. Abazigaye inzira igororotse ayo jewe ncishamo. Izo nzira nazo novuga ko hariho n'iyindi imeze nka semi iri inusu y'ikinywabi n'inusu y'ukuri. Iyo ni ya nzira y'umuntu yavuga ngo reka nje kwiga muri Canada mvuge ko ndoye kwiga icongereza nk'akarorero canke kandi gasomo gatoyi hanyuma nshitseyo nce mvuga ko ni impunzi ngo ni declare. Ivyo bintu vyarakozwe navyo sino vyankuraja mugabo abantu barabikoze kera sinzi uko bigikora kubera je ico gihe navyumva nuvuga ko Burundi bwari bukiri mu ntambara ubu amatwa nsumira bwarogoroye. Iyo nzira nanye numva ko yasaba amafaranga ko werekana ko ugiye kwiga ico cigwa ukakiriha kandi ivyugo vyo hanze biba bizimvye cyane y'umunyeshure atari umene gihugu. Hanyuma ukerekana amafaranga zo gutunga muri amezi 6 ugiye kwigayo hari gusanga bisaba ikigwa cy'amezi 6 kugira baguhe visa hanyuma ukerekana amafaranga zo kugarukana. Mu byo byose byasaba ko ufite amafaranga werekana kandi kenshi na kenshi hari bisaba ko amafaranga uyerekana ko wari yamaranye imisi udashobora gufata umuntu ngo akugurana no muzi uyerekana. Ivyo onavyo urumva ko vyakugwa kera ubusinzi ko bigikorwa. Bo kandi nkuko nabivuze je no kumva ko hamwe inusu y'ikinywabi no vyankuraja abantu gusa mvuze ko ari ibintu numvise abantu bakora. Bo ivyo gukora rero hanze na kuvuga muri ivyo bihugu usanga basaba ico bita skills kumbona cyo kugarukako mu nyuma.
ibyo nakuvuga ko abantu bajya hanze cyane cya kabiri ku mpamvu yo gukora yo kwiga cyangwa avuga ati jewe ndoye ngomba igihugu nzoca ngumamwo. Ico gihe n'ibihugu bike no gutohoza, hari ibihugu bitemera umuntu agumayo. Okay, hari ibihugu ugiye vyanka vyakunda uzovayo cyangwa ukazoguma ubaho ucengetera kubera batemera nationalite. Nibaza nk'ibihugu nko muri Aziya za Chine kugira ngo ubwene gihugu muri China ntivyoroshe, mugabo nka za Australia, Canada bashaka kumara imyaka 5 kabana ubwene gihugu. Ico gihe no gutora ico gihugu ugatoza ko gifise inzira igushikana kuri citoyenneté ubwene gihugu, kuko ubaye ahantu utaramwe gihugu ntiwova ngo uzo ahantu Burundi utaramwe gihugu waho ntibiba vyoroshe. Dogahitamo mu ivyo ndoye kwiga, ndoye gukora, ndoye gushakisha ubuzima ariko gukora nyene canke nshaka igihugu nzoca ngumamo. Dufate kugiye umva urimutse urahunze. Bo ico gihugu rero nkuko nabivuze, hari ibihugu vyo muri West, ibihugu novuga biteye imbere cyane. Ivyo bihugu biragoye cyane, inzira zaho zo mu kinyowe zirazigoye, nta nubwo ngo nabivuze, kandi baba bafise ibintu vyanditse ukuntu ushobora kucinjiramwo. Ikintu ca mbere n'ibiciye muri famille, umuryango, inzira iyi canke yindi. Dufate kurongoye umugore waho cyangwa umugabo waho kurongoye, je ne sais pas, iyo nzira kenshi na kenshi abantu benshi barayikoresha. Iyo ni imwe, kandi iyo mvuze inzira sivuze ko ari garanti, no kuvuga ni bishoboka. Hari igihe navuze ko muri Amerika igihe bavyanka abantu bitwa ngo fiancé visa y'umuntu ufise umuntu muri fiancé hanze ukamuzana mugo navyo ni baca hari ayandi makondition ndabo kuba fiancé gusa bihagije, tukomu no kurongorana gusa bidahagije mu bihugu bimwe hama condition menshi. Igihugu mbamwo mwararongoranye mutse kubara imyaka umwaka wose kugira berekana yuko mutaraba fake, kuko kenshi na kenshi abantu barabesha agasha kuri aeroport visa iheze agacarondera umuntu bakabesha ngo turarongoranye, baheze imisi 3 gaca bahukana kumva vya fake no gutanga, baca basanga ati ibyo bintu no kubigabanya. Tuzoraba ko abantu babanye umwaka wose kugira tuweke koko ari famille n'ibindi bisabwa. Donc ivya famille birashoboka, haba ko kurongorana canke umuntu afise umuntu umukuru we muri umunawe ikintu bafana ikintu bivanye n'igihugu yarimwo n'ingene yashitseyo. Harimo nk'ivyo bita family reunification, abantu bagiye ari impunzi bakazana abantu muri famille. Ntavyo nzi neza ukuntu babikora, mugo ndamaze kubona abantu benshi bazanywe n'abandi bantu mu famille yabo. Ivyo uwo bitohoza mugabo umva ko ubufise kwanza uwo muntu muri famille. Iyindi nzira barekura abantu ngo binjiye mu gihugu ni visitors, gutembera. Niyo nzira yoroshe ubiravye iyo ufise amafaranga, iyo ufise amafaranga, iyo ufise amafaranga ukaba werekana kandi kuri umuturiste w'ukuri utaje guhava bagora, nayo nayo ibintu babaza bitari bike, ivyo urabikora. Ariko nayo nturekure gukora akazi na kamwe, kandi visa iheze biba bizwi, biba bisabwa yuko uca usubira inyuma. Ushaka gucengetera ukinyegeza mugayo n'izanza zikinyowe navuga, kandi hari ibihugu bagukarira bashaka kukudeporta kujya Trump ariko arabikora muri Amerika. Na nyine nabo nohanura ukiretse watohoje kabisa 100%. Haravuga ngo yogene ngo yaca yideclara kenshi na kenshi muri visa de visite, visa ya tourisme, barakubaza ibibazo vyinshi cyane kugira babone neza koko utari umuntu uzohava wideclara. Ntabwo ari bijuju, basanzwe bafise amakezi nkiyo. Okay, so iyo visa de visite urumva nta chance yo kugumaho. Kumbure uri nk'umuntu uciye ubwenge cyane gose, sepa urashobora kuyikoresha ugaca usaba akazi, ariko ikintu gishikaho c'akazi mbocha ko bweka nkivuga ivy'akazi ibihugu vyinshi nk'ibihugu novuga biriko bidashaje cyane. Iyo mvuze ibihugu bishaje nk'Ubufaransa, z'Ububirigi n'ibihugu vya kera bishaje, Canada, Australia, New Zealand n'ibihugu bishasha. Ndi kuvuga abantu barafise abantu bacari birakura, haracari amashamba, haracariho kubaka ibintu, usanga bakeneye abakozi bavuye hanze. Abo bakozi kenshi na kenshi jabo bumbona cyane n'abantu bakora mu bintu by'ubuganga. Uri nk'umunurse uzururimi rusabwa sero igihugu giyemo, nibaza ko vyoroshe kuronka akazi muri ibyo bihugu navuze. Washaka n'ibindi byose UK ugiye usanga abanese bo muri Zimbabwe, bo muri Kenya, bo muri Philippines, zo mu Buhindi, nibaza na Canada ko ariko bimeze. Nursing, abanese ndabona ari abantu bakunze kuronka akazi. Kumbure mu bihugu bimwe mwacha kuba nurse assistant, donc munsi y'umuforomokazi nayo nashobora kusanga hari ubuzi mugani vyicane nkunze kubona. Mu misi heze harimo ibindi vya technology nka informatique, ibintu vy'amatrades, ivyo vy'imyuga bajya abantu usanga bize
imyuga electricien plombier n'ibindi, ariko navyo nyene ubu bitanguye kuba gukena kubera ekonomi zabo zatanguye kugabanuka. Hari ukuntu ekonomi muri Iburayi igenda mu kintu bita ngo ni cycle canke cycle, hakagira imyaka 5 imeze neza n'imyaka 5 itameze neza, gutyo gutyo. Ura turiko tumanuka hasi, imyaka ntabwo imeze neza, nabuzi bwinshi buriko buraboneka. Ico gihe nta muntu yokwizeza ngo uri Burundi woronka akazi uri Burundi, kuko kenshi na kenshi bisaba ko urondera ku kazi, umaze ukaronka kare bagaha iyo visa y'akazi yo gukora akazi, ushobora kuyikoresha kenshi na kenshi kugira ngo uronke residence. Bo ikindi ni gushamo mutahe, ivyo no bivanamo, nta muntu afise miliyoni z'amadolari abitsa ahantu. Ikindi nabaze nk'impunzi, ivyo no bivanamo kubera kuza nk'impunzi ni nkaroto. Sinzi ukuntu hashise ishobora gufata ikadesidatire kadufata abantu muri iki gihugu bijana, ivyo ntavyo no umenya, nabo nobwira ngo genda ubishemo mutahe. Hasigaye rero ikintu bita study visa, visa yo kwiga. Mu sanze ariyo jewe umpaye amafaranga menshi niyo yoroshe, kubera iki ama university yo hanze baba bashaka abanyeshuri bo hanze vyinjiza amafaranga igihugu, uri amafaranga menshi cyane. Ico gihe ufise amafaranga yo kurya nayo kwerekana ko uzobaho ntibakugora. Bo bashaka kubaza amashuri kugira bakwemerere, bien sûr bagusaba ko uzugo rurimi, ni wovuga ngo uje kwiga mu kuri University of France, France uvuga canke ubw'icongereza cyongereza uvuga, ariko kenshi na kenshi urashobora no kuza utangurira ku cyongereza nyene cyangwa ukaraba ishuri adasaba icongereza cyo hejuru. Hari ikintu bita ELTS canke IELTS canke IELTS, ni kibazo c'icongereza bakoresha kenshi ushobora gusanga gitangwa na British Council mu bihugu bimwe bimwe, ahita ugasanga ari rya OEM. Ico kibazo nico kikurekurira nk'ukuronka ikibanza mu university amwe n'ubuzi bumwe ni nk'abantu b'abanese n'abaganga n'abarimu, kugira ko mu bihugu by'abongereza ko bazi ko icongereza. Donc office umugambi ko targeting igihugu cy'icongereza, kuko icongereza cishi cyane, ico kibazo ntikiba coroshe. Ico gihe ivyo nuvuga kwiga rero, vyo vyari ko nuvuga kwiga cyo no kuza kwica icongereza nyene. Ikibazo ko naco nyene urangije, so what, urangije bisaba ko uca usubira inyuma. Ariko ari bihugu bemera yuko urangije baca guhaviza yo kurondera akazi, ivyo bibaza navyo birahari. Urangije amasomo amwe bagaca baguha visa yo kurondera akazi, kandi uriga naho nyene baguha amasaha make ushobora gukora akazi. Kandi ntikibuza ko ushoboye kuronka akazi ukiri kuriga, ushobora guca uhagarika amashuri ukaja kuri work permit. Ivyo birashoboka, nubwo bigoye mugabo birashoboka. Kwiga dore ivyo nabo inzira imeze nk'iyoroshe, mugabo nawe sa amafaranga utangahe bivana n'ikintu ugomba kwiga n'igihe ugiyemo. Ariko no kumenyesha ko amashuri yo hanze azimvye cyane gose mu bihugu by'abanyaburayi. Usanga nk'akarorero ku mwaka abenegihugu batanga 5,000 by'amadolari, mugabo uri umunyamahanga agaca kwishyura 20,000 bishira 25. Ahubwo hariho n'ikigo nabonye nk'akarorero, ariko hari umuntu yambaje ko ashaka kuciga gisaba 28,000 by'amadolari, umva ni menshi cyane umwaka umwe, kagacobeka n'amafaranga zo gutunga kuri uwo mwaka n'ibindi. Ariyo mpamvu navuze uwo muntu amubwiye ntibisa amafaranga menshi, aho none atanguriye. Bo mugamba aje ngo nangahe, sishobora kuvuga nangahe, gusa ushobora kubwira nti hariho minimum yaya, ibisigaye bivana nico ushaka kujamwo. Ariko kandi amafaranga ntabwo ucugura visa. Yumvuze amafaranga ngo n'amafaranga ugura visa, iyo ni nka ndi kuronde izina ry'ikirundi nokoresha ni vyibanze, sinzi prerequisite no kufisa amafaranga, mugabo that's not it. Nico kimwe nahe Burundi uzi nkene uja kuri university, icambe no kufisa amafaranga uzo kwishura, cyangwa ko ugomba kuja kuri prive nk'akarorero. Icambe no kufisa amafaranga uzo kwisha kuri university, mugabo ntibihagije. Icakabe no kubaguha ikibanza muri iyo kaminuza, so ushaka kufisa amafaranga mugabo ikibanza ntukironke kubera ko mbotaje secondaire ibintu nk'ivyo. Donc gusa umuntu umbwiye ngo ngeneje kuja kuri prive no kubaza ufisa amafaranga ujayo uyafise, yes. Kabiri genda usaba ikibanza, nabo bazodetermine bakigwa cyane bakiguhe. Nico kimwe na visa, bisaba amafaranga, hanyuma uyaronse ugaja muri process yo gusaba visa. Ariko naho nta garanti hari, bisaba ko bukwije amakondition yandi iyo visa uriko urarondera. Donc muri make ntivyoroshe cyane cyane iyo uri desespere. Donc bisaba amafaranga, iruhande y'amafaranga bica bisaba ubie ubukorikori, ariko skills ibintu zina cyane cyane ibyo birakora. Kuko ibihugu byinshi biko birondera abakozi, kandi bavuze abakozi bavuga skilled workers, no kuvuga abakozi
bari qualifié nk'akaroro nk'umuplombier nkino basaba ko umaze imyaka 4 ino kugira ube umuplombier wiga imyaka 4 uri kuri tere donc imyaka 4 uja gukora hanyuma ukiga n'udutorero dukeyi bagaca baguha certificate uri umunese uba uri registered na nursing council numvise ko undi tahari ariko abantu benshi b'abaganga teachers aba pharmacist n'ibiki ibihugu vyo hanze baba bafise ntuzeye ikintu cyane uvuga ko gishiko na leta ukora ibibazo n'ibindi bakara ko bikwiye bakakwandika ukaba witwa ko registered ivyo vyose urumva n'ibindi bintu bisabwa voilà nico nashaka kuvuga ntihagire uvuga ngo boje personnellement ndakakubesha nta muntu ushobora kuzana kuko nko nabivuze nta byo gucisha mu kinyo bihari kukuja mu condition utayakwije ntibakoreka ngo winjire gusa ndashobora kuguidinga umuntu nk'umuntu nabikoze kenshi nabibayemo abantu benshi nafashe kugira applications ariko imbere yuko ivyo bikora nuko izo conditions za mbere uzifise ubwa mbere ejo navuze jewe udafite amafaranga make n'imiburi ya passport bose make mugabo ya passport n'itike y'indege n'amafaranga ya visa umva ibindi byose nta kintu kiba kigishobotse kandi yo yonyene arahagije kugira ngo abere barriere abantu benshi inyuma yaho rero naca mvuga niho ucuraba ko urafise skills runaka usanze atazofise zigoza za dufate niba wize nka histoire ico gihe mu byukuri nta hantu henshi bari kwarondera abantu bize histoire ico gihe ivyo kurondera akazi cubivanamo cuja muri abasigaye yo kwiyumvira ndashobora kuja kwiga ikintu ico gihe urumva icyo cyose ayandi mafaranga menshi y'ukuri ivyo bintu byo kwiga nuko ugomba ko observa kayawe ariko gukora recherche ukabaza abantu bariyo ushaka kujamo ugasoma kuri internet kenshi babiyo za YouTube niza koramwe abantu bari nka za Dubai ashaka kuzavuga ati meze gute murabona abanyarwanda bavuga ati hano Dubai yashitse meze gutoshwa gukora akazi kanaka umukabumviriza mvuza abanyarwanda kubera ururimi rwabo tugumva sino abaganeye abakenyan abantu benshi bari kuri internet bavuga ubuzima bwabo muri Dubai no mu bindi bihugu nico nashaka kuvuga sinoguma ndandira navasanga ariko ndabisubiramo umugabo nivyo ariko pour terminer ni ugiye ku mu agence wa immigration nibaza nukuzora bakwari ko afise ari qualifié hari abantu biba amafaranga please nutagutanga amafaranga umuntu utabanje gutohoza ndamaze kumva abantu benshi bari koribwa amafaranga please ntihagire umuntu umwe numwe uha $1 utabanje gutohoza ubaze uwo muntu aranditswe no mu professionnel umurondere kuri LinkedIn umubaze company akorera umubaza hiyo company iri umubaze ko arekuriwe gukora ako kazi mu gihugu ugihame ibihugu kugira ngo ushobore gutanga ama service tuza kuba ufise wanditswe registered umubaze ibibazo vyinshi hanyuma z'abantu bariyo nakambwiye ko agiye kuma visa de travail umumva nivyo hajye usanga yakubesheje hari umuntu bigeze kuvuga ngo ha visa de travail hano zanga bamuhenze kuko nta yavuga ngo aje gukora mu bigo by'abasaza nta muntu numwe rudende baha akaviza dutanga gukora mu bigo by'abasaza nuri hano agasavye ntabwo ashoka karonka ivyo ntivyashoboka navuga ni ico de jambo nakora amafuti nimubwira amafaranga yani musura gutanga donc careful imbere gutanga amafaranga ubanze utohoze barundi muye gutohoza haba kuri internet haba kuri Google nibiki umere nk'utohoza kishi na kenshi utumva icongereza ushobora kushira mu gifaransa mbo utumva icongereza n'igifaransa ibihugu vyinshi mu bisanzwe byo kugora kujamo ku muri za Dubai birashoboka gake na za South Africa n'ibindi mugabo ukeneye kuja Australia New Zealand USA UK nizo kutumva icongereza ico gihe nivyoje kuronka akazi kuko akazi ko mu congereza kanaza ko baguha test utavuga ifaransa naza nk'u Faransa Belgique na Canada y'abafaransa neza ko byo kugora kujayo nje tumuvuga nti nibaza nizeye ko uwo muvuga ifaransa cyangwa icongereza ko byo bihugu bivuga icongereza abasigaye ko muri turabira Dubai ugaruka muri Afrika neza ko bishoboka voilà nico nshaka kuvuga ariko ni kaparka buri muntu abafise inzira ashobora gucishamo undi inzira yocishamo ico gihe umuntu atakuzi neza ntashobora kugira ico aguhanuye byose akwa kumenye neza cyane naka wiza yahe ushobora gukora ibiki ufite amafaranga ngahe ibintu nk'ivyo niyo ugiye ku mu agence ebenshi nivyo agomba kukubaza kugira ngo amenye inzira akora yandamo voilà nico nshaka kuvuga kubisiga mugira umunsi mwiza zosubira bye